Big Fizzo canke Satubi? Oya. Wapi? Big Fizzo na gwango. Nawe wishatse na gwango turabakunda muri ku mutima muri bapira. Dramatic D1. Wapi? Ushaka kunteranya wewe? Egari yuko udakunda ivy'iwanyu. Ndabikunda. Nakubwiye ati ndabakunda ariko nta numwanya spio. Nta numwa kwinspire. Basi urashobora gutandukanya gukunda no kwinspire umuntu. Benshi bariko bavuga ko uri kurashaka kuza kwinjira nka Disimba waje kugira utere copy Disimba kugira nawe ushobore kuba womenyekana. Ivyo nka kaganwa ubivuze kiki? Why abantu benshi bakunda kuvyibaza? No, Disimba bon novuga ati aririmba afro intérieur iri kure y'igihugu. Iri intérieur y'igihugu. Ariko nanje ni afro intérieur plus afro gakondo. Ivyo bintu ma. Yeah. Disimba rero kubera ko mugereranya na je man. No. I'm Kagana, balancito. No, uramurenze Disimba wewe. Yeah, oh my baby njaga, sila mwizo njaga, oh baby nuli aya tuza kuzimna matala, oh my baby njaga, sila mwizo njaga, oh baby nuli aya tuza kuzimna matala, she call me cowboy boy taken. Neza nanes anomu wandi baguri. She call me cowboy boy machine. I go on away, I gonna meet you. Shake it you, shake it you. Oh boom it you, I gonna drink it you. Shake it you, yeah, it's your boy Kagana. Shikira Maz, you all going my people. Yeah, oh my baby njaga, sila mwizo njaga, oh baby nuli aya tuza kuzimna matala, oh my baby njaga, sila mwizo njaga, oh baby nuli aya tuza kuzimna matala, she call me cowboy boy taken. Neza nanes anomu wandi baguri. She call me cowboy boy machine. I go on away, I gonna meet you. Shake it you, shake it you. Oh boom it you, I gonna drink it you. Shake it you, yeah, it's your boy Kagana. Shikira Maz, you all going my people. Shikira Maz, muri bujata. Wagwani. Umeze neza ga bro. Cyane gose big man. Mzee iyo style yawe ni nyabaki? Style nyene ikanganye tu. Igikoko gikara ukuntu. Uri igikoko? Fofo. My god. Kuva muri Bapila music yeah. Yes, bakunzi ba Buja Town TV, mwaramutse canke mwiriwe bivuye naho muherereye. Reka mfata kandi kanya keza ko kubashimira no kubakengurukira abadahengeshanya kudukurikirana aho novuga ijoro no mutaga uko bukeye nuko bwije. Wafasha kanya kiyo ka fyonda subscribe, umufana wacu, umufana wanje nawe nyene ndamushimiye muri rusangi. Utarabikora nawe na kandi hajya subscribe kugira notification aze yame yazibonye uko bukeye nuko bwije. Iyi ni Buja Town TV, twongeye kugaruka kandi jewe kuri micro ya mbere niraja kuri micro igira kabiri naho hariko umutumire aje mu yindi style tutamenyereye. Mwabantu mwe wovuga ati nimbaro mu Nigeria arakubwira ati ngo balance to ninde ni Kaganwa yagarutse inyuma y'imisi myinshi ataza kuri Buja Town TV ariko ndaza hariho bashasha batamuzi. Erega yo kwidondora, karibu sana papa. Thank you big man. Umeze neza? Yeah, turashima Imana big man. Urashima Imana? Cyane gose. The real gangster? Cyane gusa. Ariko mu muziki apana muri life big man. Mu muziki. I'm gangster mu muziki. None ga Kagano. Gushika no munsi ndibuka haraheze igihe kinini turi kumwe kuri Buja Town TV ariko hari abatakuzi. Uno munsi umuntu atazi Kaganwa ninde ni muntu ki gushika unyi? Bon, Kaganwa no muntu nk'abandi cyambere. Ariko arakunda music cyane. Arakunda kuririmba. Kaganwa no muri Bapila music. Mu basanzwe batanzi JMV Gitega
sanzwe ariko nkorera umuziki no Bujumbura tu. Uvuze ngo uri umunyagitega. Yeah. Gitega ko mufite impano papa. Ni Imana gusa. Ni Imana yabikoze. Uvuze ngo ni Imana yabikoze, of course Imana ni itugize, ariko ku yindi ncuro ku rundi ruhande mbona uri Rastaman. Kubera iki guhitamwo iyo look? Kubera tubindi mu mutima. Bon, kuva kera nakunze nkunda Bob Marley cyane. Bob Marley. Uno musi ku muntu atazi Kaganwa canke ari ryambere yoba mubonye turakeneye kumenya ubutwa bwa Kaganwa bwari bumeze gute? Big man bwabaye bw'ubugorogoro tu niko navuga. Nakunze ndumupeta akunda cyane kuririmba, akunda dance. Bon, yakunda gufollowinga cyane abastar. Kaganwa urumva bon ari utuntu twinshi yono namuhira kubera music. Bon, skuru gasanga turi muri talibre gugasanga umujama aguma aririmba nuko je ubuto bw'iwanje bwari bomeze ariko ntabwo nari bwatangure music ntabwo wari bwatangure music of course ubuto bw'umuntu abatarabona impano yiwe canke icerekezo ciwe gushika no munsi cadukenera kumenya kubera iki mu bindi bikorwa byose kubera iki guhitamo umuziki kubera ko ni impano yiwanje kandi ndavyumvamo cyane c'est vrai ndafite izindi impano ubudanse gucapa ubujournaliste nkuko kwiwawe ariko tu nishimira cyane kuririmba. Wishimira cyane kuririmba? Uno munsi uvuze ati wishimira cyane kuririmba ca dukenera kumenya aha mu Burundi hari ama style menshi yo kuririmba, hariho za R&B, hariho za Afrobeat, hariho amarege, hariho n'ibindi, ariko wewe ucuza mu yindi style novuga ati of course ni shasha tutamenyereye ngaha iwacu ko ari guhitamo iyo style kandi ata abantu benshi bayizi. Ni mood yiwanje. Yego ni mood. Uvuze ni mood ubushatse kuvuga iki? Mbashatse kuvuga ati juste ni ibintu jewe bindimwo nkunda, niyo style nkunda kandi urabona ngaho i Burundi tumenyereye izindi style nyene tu kandi ziri populaire, ariko nyene right now nyene tu Kaganwa kuva muri Bapira Music yavuze ati why not nashobora kuzana iyi style. Niyo mpamvu nahisemo kuyizana kandi indimwo. Why not turashobora kuzana iyi style kandi Burundi bayita gute? Bon ni style nyene tu yabo yo muri Bapira. Okay, cankenera kumenya umuntu atazi iryo jambo gumuvuga Bapira, okay? Bisiguri iki bidusigurira? Bon, Bapira Music ndafise umubro wanje abigitega. Ariko kubera ibintu vy'amashure wewe naraheza. Wewe waracabandanya skuru yitwa Pinava, nanje nitwa Lantag. Lantag Kaganwa so Pinava Lantag. Muzaba muri Dio Magique. Kubera nawe ari talent sana narabizi Pinava. Okay, uno musi abantu beko barumva style ya Kaganwa, of course uri umwana mushasha mu murunganwe rushasha ni ugi tuko turaraba ibikorwa vyawe kuri YouTube, hari kindirimbo zishika nko kuri zine nkuko, ariko YouTube channel yawe iracari hasi nawe uracari hasi, urakenera gushika kure of course. Cadukenera kumenya cyaye gutahura bimwe mu bintu biko biravugwa aha hanze ariko bitwibwiriwe biduhaye mu muco. Benshi bivaye no kungena uri kuraza muri iyi style ya iki Nigeria ivanzemo ukuntu n'ibintu by'ama rap niko no bivuga. Sindayitahura jewe, ariko ku bantu bariko barakurikirana umuziki hafi benshi bariko bavuga ko uri kurashaka kuza kwinjira nka Disimba, waje kugira utere copy Disimba kugira nawe ushobore kuba womenyekana. Ivyo nka Kaganwa ubivuze kiki? Bro, ivyo biboro ndabitwenze cyane tu. Why abantu benshi bakunda kuvyibaza? No, Disemba bon novuga ati aririmba afro intérieur iri kure y'igihugu, iri intérieur y'igihugu, ariko nanje ni afro intérieur plus afro gakondo. Ivyo bintu ma Disemba rero kubera ko mugereranya na je man. No, I'm Kaganwa balancito. No, uramurenze Disemba. Man twotabura kandi
I'm big man. December. I'm big man. Yeah, Yeah. none iyi style jengerageje aba bakunze ba Budget Town TV ni muje kuri Pillar Music ni kuri YouTube channel ya Kaganwa mushoye kuba mwokumviriza indirimbo kunginjira mu njyana kwi style aririmba of course ni December yiberenga niyo mpamvu rero mu makommentaire menshi canke Big man, no, ntabwo ari December, ni Kaganwa. Guys, I'm Kaganwa. bakavuga ko wateye copy December bro. No, balancito. Ntabwo ari copy. No. Dohe akapera bavyumve. JJ, balancito, Jimmy Lo. I own tonight, maga show. 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 Kangiza gasazi, ndagyoeguyona chinga ubali. Pilanesa we, yeah. Pilanesa we, baby, yeah. Kangiza gasazi, yeah. Ndagyoeguyona chinga ubali. Pilanesa we, sembutesa. Ni Kaganwa Rantag. Kaganwa yagarutse ku yindi ncuro ariko arakubwira ati balance ito. Give me low. Dusigura abatavyumva ivyo bintu. Yo, bon, balancito ni balance. Ku bantu bazi igifaransa, ku bantu bazi ikirundi naho n'uburemere. So ni balance d'amour niko nabivuga. Uburemere bw'urukundo. Yeah. Sasa rero That is my true story. Your true story? Yes. Byakugendeye gute? Bon, that's all man. Tureka uko. Ni long story bisaze moto. Yope. Wara crashing. 4. Ni crash? Yeah. Gusa nyene bwa mbere yari umumefu wanje ubu ndamucrashinga yene tu. No mu crash. Really? Agatocha nkene yakumenya. Mbega uno munsi uri mu rukundo gakagana? No. Kubera kino n'abantu mutanguye kuba abastare by'inkundo muca mu byihakana. Bon, abakobwa nyene. Abakobwa ni sobre. Ni iki? Ni kibazo. Yes, ni Kaganwa Rantag agarutse avuga ati balance ito. Uno munsi ngo abariko baramwitiranya na December ngo niba cire birarura siko biri. So rero n'umwana w'igihugu akwiye gushigikirwa uno munsi twashimye kugaragaza impano yiwe kugira dushobore kuyaga kw'ibinabiriya mu rugendo rwe rwa muzika. Nihe gushika uno munsi Gakaganwa wifuza kugera mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 ndake. Yes. Imyaka 5. Oya, imyaka 5 ni myinshi muto. Jema au juste na manifuza gwarura inyuma y'amasaha 2. Inyuma? Y'amasaha 2. No, tushaka kumenya. No, apani ibintu vy'imyaka 5. Je every day na mandota mvuga ati ana kujya kuboro. Uvyuka ufata isuye mugomba uje muri douche. Mvuga ati je ndava douche amasoke nisange wayo. Ibintu vyabaye fo. Okay. Uraja douche. Rekane rero ni imyaka 5. None mu myaka 5 wewe mu muziki bibona he? No. Jishimaruri imyaka 5 big man. Yeah. Waruringa? Amasaha aya 2. Mu myaka 2. Amasaha 2 muto. Mu masaha 2? Yeah. Ntuzi yuko no mu iyo myaka 5 utazoba ukiri muzima. Nico giya. Kaganwa mu buzima umuntu aravuga ati jewe nishaka kwibona aha canke hariya mu gihe kingana uko mu mavi. Mana ni ibiti. Imana ni ibiti. Imana ari ukundishira mu muntu tu impano ati genda ukore. Ni ibiti tu. Ego. Naho kuvuga ati nzobashitse ngaha no. Yeah. Imana ni ibiti. Uno musi Kaganwa nizahe ndoto z'ibisazi wowe ufise? Ndoto z'ibisazi. Uno musi Kaganwa nizahe ndoto z'ibisazi ufise wumva wifuza ushaka gushikako?
Bon, indoto z'ibisazi, you know hari abajene benshi n'abamefu benshi abakobwa abahungu bazi kuririmba ariko bakiri hasi. So je ndumva ndose iyo opportunité yuko noshobora kuza ndabazamurira impano zabo. Ego. Ndakumvisemwo impano yawe nkagerageza nkakumvisha abandi. Niyo ndoto y'ibisazi tu. Yeah. Uno musi nowe murimvye w'umurundi akwenspira bose. Ushaka kunteranya wewe? No, umuntu wese aragira umuyidore wiwe. Ashobora kuvuga ati jewe so reka mvugishe kuri nta numwe nyespira. Ndabakunda ariko nta numwe. Ndakuvuga ushaka kuvuga ko atanumwe abishoboye. No, ndabakunda gusa nta numwe tu anyespira. Big Fizzo canke Satubi? Oya. Wapi? Big Fizzo na gwango. Nawe wisatpi na gwango turabakunda muri ku mutima muri bapira. Thematic D1. Wapi? Ushaka kunteranya wewe? Guys, uyu ni Kaganwa agarutse avuga yuko atamurimbye n'umwe mu Rundi amwenspira. Egare yuko udakunda ivyo wanyu. Ndabikunda. Nakubwiye ati ndabakunda ariko nta numwe nyaspira. Nta numwe akwenspira. Basi urashobora gutandukanya gukunda no kwenspira umuntu. Reka tugushimire cyane Kaganwa. Witeze ryari kuduha ikindi gikorwa gikurikira? Ndategura nk'ubonye ndategura mu kwindwi. Mu kwindwi? Yeah. Reka tugushimire ku mwanya wa duhaye. Reka dushimire umukunzi wa Bujaton TV twari kumwe na Kaganwa aho kuri YouTube channel ya Pila Music hariko indirimbo bita Balancito. Uno musi arico gikorwa ciwe yashize hanze. Na kandi kanya keza yaduhaye kugira ashobore kuyaga ibitandukanye n'umwana w'igihugu afite indi style ya jemwo itandukanye n'izindi akwiye gushigikirwa of course. Reka tubakengurukire nawe udahengeshanya gufyonda kuri subscribe kugira ubandanye ukurikirana ibikorwa by'abana b'igihugu tuguma dushira hanze canke ugumushigikira abarundi muri rusange. Turashimiye wowe wese afatanya keza ko kuduhanura no kudukeza. Bye bye, hasta la vista.